Prophet mani nguhezagire. Je warantengeye. Prophet of Jesus, Joshua. Nikubwira ndabereka ibihari. Twebwe nta bintu by'ibigambo byari bimeze uku. Oya. Imodoka irakomeye ni nyina. Imodoka ni nyina. Urumva? Reka nongere ndayikate kwanza ngaha kwanza nisubire mu murongo wahanje. Murabona? Uwo muratanga imodoka mwebwe. Prophet Imana muhezagire. Yagize icyamara. Ni bande barategura bino bikorwa ntabo. Tuvugisha ukuri. Reka manze nshire muri parking. Hari umuntu urumva yagavye imodoka peti yangu. Nini urumva yagavye imodoka? Ari so baragugabira imodoka cyanye umuntu muri famille umve bamugabira imodoka. Ni gushimira rero umuntu yakoze igikorwa nk'iki. Nta n'umuntu urumva bongereje. Yes, abakunzi ba Star TV jewe ngiye kubereka imodoka bayimpaye papa. Ngiye kubereka imodoka yo muri Dagahende. Kano kaduga turagahande. Yes, abakunzi ba Star TV amahoro y'Imana abane namwe mwebwe mwese aho muherereye gakena mwaramuze ndetse nijoro ryiza. Tuba duhari nka Star TV. Urasabone, make sure ko amaze kuba umukunzi afise full access. Kubera ko amaze kuba umukunzi afise full access, dushize ku kiganiro cyane dushizeho video yacu uza kuba uwa mbere kuyibona. So ndi muri Tokyo Business Center neza na neza ndi amande y'ingendesho ahambangiza ikintu bita unlock mandaye de bros. Ni imodoka imeze neza cyane ni Dagahende nimo muri competition ivyuzuye nkuko vyama bikorwa buri gihe umwaka yutashe bama bategura ico bita ivyuzuye award. Muri ivyuzuye award harimwo Dagahende aho hazotangwa ino modoka mubona hano kuri no mwanya navuze ati je nka Starboy the Ship ntegerezwa kwinjira indani ndayikwangure ntegerezwa kwinjira indani ndayikwangure. Iyi nimwe mu modoka igiye kugira iki igiye gutuma abantu bagira iki bahiganirwa. Urumva imodoka imeze neza cyane kabisa. Manza tukayikwangura kwanza. Turamanza tukayikwangura kugira turabe ko imeze neza. Murabizi yuko jewe ndi Toma jewe. Ndi Toma. Uko poa. Imodoka ya Prophet niko ndayikwangura. Ibazo yihumuririmbyi azobu wa mbere muri gospel azobu wa mbere. Mayibonye rero. Cameraman rabumanukire ko rero dukora akazi. Yesu akunzi ba Star TV nkuko bisanzwe ibyo twari tuvuyemo mwabibonye yari juste kugira abantu bakomeze kuvuga kumbure zimwe muri commentaire zagiye zirandikwa bavuga umuntu ashobora guhabwa kano kamodoka.
rero kano kamodoka nimone ndi kuri vora nyene ko azogaragara kumbure kuri finale y'iyi ndagahende isanzwe iri muri Views Award. Muri Views Award murazi ko harimwo amatara novuga yuko akizamuka muri R&B ndetse na hip hop, ariko hakaba hariho iyo bita ndagahende muri kano kanya ikaba igezweho. Ino ni imodoka igiye gutangwa, ni imodoka umuntu azoyitwara, nta n'ikingorongoro yashizemo kugira atware no modoka. Ni imodoka ishikana hafi miliyoni 28-30. Guys, iki si ikintu coroshe, ni ikintu giteguwe na Prophet of Jesus Joshua. Si ikintu coroshe gufata miliyoni 28 miliyo canke 30 miliyo ugahereza umuntu. Tuvyumvikane ko mwigira ngo muratanga ngo mufise imitima myiza, ivyo turabizi ko bamwe bavyigira ugasanga iyo mitima myiza ntayo bafise. Buye ikintu gifise valeur ya 28 miliyo 30 miliyo ukagihereza umuntu mwene gihugu atari nyoko, atari papa wawe, atari umwana wawe, washize imbere ineza y'abene gihugu, ugashira imbere ubutumwa bwiza, kubera ko target yiwe yavuze ati negezwa kuronka abantu 1000 bakizwa. Negezwa kuronka abantu 1000 bakizwa. Nta profit nkeneye, nta muntu ariko araka amafaranga, nta numwe ekada, ariko arabikora akoresheje inoti yiwe, akavuga ati reka nshigikire bano baririmbye asanzwe baririmba gospel, kubera ko gospel kuri no mwanya novuga yuko yari yaribagiwe. Gospel yari yaribagiwe gushigikirwa. Gospel tuzibona uko menga bashigiko n'ishengero, adashigikiwe n'ishengero menga nta wundi muntu yo mushigikira. Ariko kuri no munsi Prophet of Jesus yavuze ati reka nshigikira abanyempano basanzwe baririmba indirimbo za gospel, nongere nshigikire na abantu banditse izina tubagurira imodoka. Nabaye baririmbye ngaba bafise amamodoka, n'abafise amamodoka murabizi bafise ibiporoporo, imodoka za occasion. Tuvugisha ukuri, nga mu Burundi umuririmbye afise indi modoka nshashe baza ko arindi. Bifese arafise nshashe, okay, na Dramati. Arvin murabizi yaragize ama modification menshi, nabandi baririmbyi benshi nashimye kuvuga. Indirimbo kiri kuyaha muri Isanganiro Award murabizi ni occasion, tuba tubizi. Rero mu gihe umuntu agwaye imodoka yiwe nshasha nkiyi, ashize imbere ubutumwa bwiza, kubera ko ari umukozi w'Imana, akavuga ati reka nshigikire abanyempano mu gushikiriza ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo zabo mpimbazamana. Si ikintu coroshe. Ariyo mpamvu navuze ati iyi modoka iyi ndayijamwo nyikorere mu ikiganiro, urumva mbereke ubugikora, mbereke buri kimwe cyose ko gikora, kugira mubone neza ko iyi modoka ari nzima. None singiye karakivuga ati ndagahende muri eglise yifite target yiwe yo gupromotinga kumbure kino gikorwa abo bantu 1000 abaronke bakizwa. Mwamwise ngo umukozi w'Imana w'umubeshi, ariko uno munsi abazana imodoka, wewe uza kubipinga uramaze kugura imodoka so wawe, wewe uza kubipinga uramaze kugura imodoka mutonya wawe, nimba warayimuguriye naho ni nuko muvukana. Ariko we yavuze ati ngira nshiri iyi modoka mu gikorwa cyiza cyo gukorera Imana. Bari abantu baririmba batanga ubutumwa bwiza biciye mu ndirimbo mpimbazamana, tuba motive, tubereke ko duhari dushobora kubashigikira, sivyo? Tubereke ko dushobora kubashigikira. Naje imodoka yombera kandi ndibaza Prophet iyo atategura bijya, namubwiye ati ngabira akamodoka ari kukamatiri warategura bijya. Mugabisigura iki yashize imbere ubutumwa bwiza, aravuga ati nkeneye abantu 1000 bakizwa. Rero mu ico gihe nimba keneye abantu 1000 bakizwa, il faut que créer ka motivation. Uyu mwaka asoyo bita ndagahende, yavuze ati mu mwaka uzashobora gusohora rundagahende, uwundi mwaka gasohora ndaruhende, urupangu cyanye ikizu kinini. So rero tuze turashima umuntu agihari, tumushimira agihari, kubera ko aba yakoze ibikorwa byiza. Nimwe namye mvuga ati inashima zibaho muri uno muziki. Je ndongera ndabakubita inkoni kabisa, inashima zibaho. Rero mu gihe umuntu ariko arakora ibikorwa byiza, atunganya ibintu nk'ibi, tuba dukwiye kumusengera ku Mana, tukanamushimira kuri kino gikorwa cyiza abakoze, kubera ko si bya bose, namwe murabizi si bya bose, urumva si bya bose bino bintu, muravyumva. Rero iyo umuntu akoze ibikorwa byiza tube tumushimira, kubera ko si bose babikora, uravyumva, si bose babikora, hariho ababikora n'abatabikora, ivyo turavyumvikana. Rero Prophet of Jesus Imana imuhezagire cyane. Wewe peti udanazi nanasi nanga cyari ya uzungurukizi nganda gushore nanasi. Namushore cyo bita inanasi. Urumva? Inanasi nanga? Shira hasi none ntuzibire kamera. None mpinanasi. Ukoresha umutaye wanga? Ukoresha umutaye wanga? Reka genda hezagira abantu. Minanasi ngaho sha. 30 mile yose. Aho hari minanasi za 30, ari menshi. Ugurura minanasi. So abakunzi rero ba Star TV, egera inyuma gwira image ziyo yaboneka hanyene ni sawa yene.
ntorera abakunzi reba Star TV igihari mina nasi we petit kuma y'igihumbi mpa 1500 urumva China ya 1500 rimwe okay mayi igihumbi nziza ihiye so rero abakunzi ba Star TV ngira ndayiriremo akantu kugira ngo nk'umuhezagire ikintu uririye mu modoka ya Prophet of Jesus nibaza ko kiba gihezagiye kiba kimeze neza kandi wose sigaye utubaha wewe urazi ko ndakuruta wewe mu bintu byose urumva urumva Jesi numumenyesha makuru Dumu createur de contenu ndemerewe kujya ikintu ndiko ndakora ikiganiro ibintu byacu nta mategeko bigira genda kuzanira makuru nkaguha lo contenu nta bindi urumva nta mategeko bigira ibintu byacu Sami genda uriya guhamahera uriya ujya mukobwa yinjiye urumva none inanasi yawe nayo shawaye vyize bayivyigagura vyatari genda uragarutse kuyitora anye so uko biri kose rero dutegerezwa gushigikira umuntu ari ko arakora guys iyi ni modoka ikomeye imeze neza inge nongere ndayikwangure gato Prophet mani nguhezagire je warantengeye Prophet of Jesus Joshua Nikubwira ndabereka ibihari twebwe nta bintu by'ibigambo byari bimeze uku oya imodoka irakomeye ni nyina imodoka ni nyina urumva reka nongere ndayikate kwanza ngaha kwanza nisubire mu murongo wahanje murabona uwo muratanga imodoka mwebwe Prophet Imana muhezagire yagize icyamara ni bande barategura bino bikorwa ntabo tuvugisha ukuri reka manze nshire muri parking hari umuntu urumva yagavye imodoka peti yangu nini urumva yagavye imodoka ari so baragugabira imodoka cyanye umuntu muri famille umve bamugabira imodoka ni gushimira rero umuntu yakoze igikorwa nk'iki nta n'umuntu urumva bongereje ari imenya do A0 gushika nyene do A jusqu'à Z yimenya buri kimwe so rero tumushigikire uno mukozi w'Imana ni muri umuntu ufise urubuga platform postinga ino nkuru ni nkuru imeze neza nta nyungu nimwe ariko ararondera muri bino bintu kuko na mahera ariko arinjiza ivyo yateguye mwarabibonye yateguye competition yo kwiruka ku makinga abigeme n'abahungu umwigeme yabaye wa mbere yaronse amafaranga umusore yabaye wa mbere yaronse inoti urumva abo bariko barahigana n'amakinga ndabibutse yuko muri football vuba tugiye kubona urukino aho bazoshika no muri finale muri football urumva bisigura ko n'ibintu byinshi yateguye ibi by'amakinga byo ababijeje baravuze ati ni ryambere tubibonye aho ibintu byahora bitegura federation itwara ibintu by'amakinga biteguwe n'umuntu umukozi w'Imana nka Prophet of Jesus Joshua byora bitegurwa na federation kandi federation yahora inatanga amahera make kuyo Prophet yatanze bisigura iki rero kino kintu ni kintu kinini ya cyane ni kintu kinini cyane dukwiye gushima Imana twavuga ati Prophet of Jesus ivyo wakoze Imana izobiguhembera urumva wewe papa waramaze kugabira imodoka ntaraguha Prophet aratanze imodoka kugira ashigikira ubwoko bw'Imana kugira ba bantu yifuza umuriyoni bakizwe baze bakizwe urumva
Je nta muntu wo muri famille yo ngabiri imodoka cyangwa nyongerereze murabizi byo tubanye tuzinanye murabizi abantu bo muri famille nta muntu yonyongereza nguri imodoka cyangwa yingabiri rero umuntu akoze ikintu nk'iki ndazi no muri famille yiwanyu uri kurankurikirana nta muntu yokongereza ugura imodoka cyangwa kugurira imodoka n'abahungu benshi bazifise murabizi arige bazigurirwa n'abahabara cyangwa umukobwa ayifise ugasanga yiguriwe n'umuntu ntiyayiguze mu mahera imodoka irahenze imodoka irahenze imodoka irahenze mabuje ni sawa wari bwabona umuntu agaba imodoka none se iyi modoka Prophet of Jesus agiye kuyumuririmbyi wa mbere aririmba gospel acha yimugabira doko hamurabona bagabi imodoka inde bayihaye wowe usa n'umuntu wanyata modoka mufise honyene Ingena iparishe rero duheze ikiganiro cha boss gumizamwo image uzuyifatira Ndaiparika hanyene wewe ndo ndaiparika hanyene Cameraman, imodoka bisaba ko tuyifilme indani bayibone kuna ari nziza. Iyi gari imeze neza cyane vyatari. Ingwi ni nyuma uyifilme manzi ukate naco. Shigikira indirimbo zawe mpimbaza Imana zigere kure murabizi. So ko biri kose nibaza ko uno mupapa Imana imuhezagire cyane. Aba nibo bakozi b'Imana tuba dukeneye. Modoka ni iyi murabona ifise buri kimwe sonera avuga kira kitu mwabibonye imodoka imeze neza kabisa imodoka imeze neza kandi gusa ikibabaje nuko uzoyitwara ndamutanze kuyicaramo no kuyinyonga ariko ibyo navyo nibibabaje bagenda yihezagiye nuko so abakunzi ba Star TV mubandanye kudukurikirana gushigikirwa bica kuri Star TV ndanashimira Bena afashije gufata zino sanamu yamfashije sanamu kabisa murabizi yuko jewe ndinobera Bena Harimana muhezagire cyane kuba mfashije sanamu nziza ni waduhaye isanamu umusazi Imana muhezagire cyane murabizi je ndigiswe cinobera uwo mbonye ngaho twa twajanye reka nje ngaho imbere neza babibone jingendeshwa rero iyi ngiyi ntigiye gutangwa ndagahende uragahende se uragahenda ino modoka ni modoka igiye gutangwa ku muririmbyi yabikoze neza hari contre jour kanje ngaha so nuko rero ikiganiro cyacu kaba kirangiriye ngaho onye nariko ndayigendesha kumbure nimuze muvuge ngo babahaye igiporoporo modoka nayigendesha simwabonye kwigenda nayigendesha kiragenda imeze neza modoka imeze neza nayigendesheje so uzoyitwara rero reka menda kubwira congratulation na felicitation ariko birasaba ko ukora cyane kugira ino modoka itahukana ariko kandi uzoyitahukana birasaba ko ubutumwa bwiza butangaza urano ko yabiteguye muri projet Prophet of Jesus Joshua ko ari kugira ubutumwa bwiza bugere kure abantu miliyoni bagakizwa uzafata imodoka uyironse saho wihera rifite abantu bagiye gusenga bigisha ubutumwa bwiza kugira dukomeze kuronka abantu benshi bahezagirwa biciye muri we kwera nawe wahezagirwa ukaronka imodoka korana kamarike ceza ni sana imodoka nziza cyane so Imana ibahezagire cyane nanje uyu mwaka ndifuza kuba mfise imodoka umwaka no wanje nanje ndashobora kubona imodoka kabisa nanje Prophet yantama akamodoka kabisa ibintu bikagenda neza cyane so rero Imana ibahezagire kubona mwashoboye kubana nanje abakunda cyane ni Star Boy Leadership make sure ko wakoze sabone kuri Star TV kugira tubandanye kubona ibintu byinshi cyo kuri Star TV amakuru menshi cyane haba muri entertainment nyene n'amakuru amwamwe avugwa hanze ya entertainment yose turayabazanira murabizi
turi no muri Rutemikirere murabizi ko dukora ibiganiro. Imana ibahezagire.